cyane 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 cyane. Nimwongere aho kaguma kararyoshe. Ngaho rero murore gato, uzi impamvu twarakwishuje kenshi cyane uyu mugabo yaje. Turanezerewe kukwakira ku gicaniro. Muramunezerewe naturamutse ufata umwanya wawe hama wakire umutwaro. Ndanezerewe cyane kuza muri no shengero. Nari narabyifuje inshuro nyinshi ariko ndashima Imana ko ari umunsi byakunze. Amen. Hama ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Hama Imana bahezagire. Hama umukozi w'Imana twazananye ari bubabwire byose. Imana ibamezagire. Hallelujah. Hallelujah. Tukomere umwami w'abami amashyi menshi cyane. Katugihagaze dusenge duhe icubahiro umwami w'abami. Data mu izina rya Yesu Kristo, turakubashe nk'Imana, tuguhaye ishimwe n'icubahiro kubugira neza kwawe, ku bukuru bwawe, ku nganje yawe mwami, ku iteka dutege kuba hano muri kino kibanza. Turagushimiye ku kirere cuguruye mwami, twumvise kubaho kwawe hagati y'amashimwe y'abana bawe. Reka ubandanye tuganiriza, utugurura amaso y'imhemu, uduhe guhishirirwa amabanga mashasha, uduhe ubwenge buva kuri wewe, kugira ngo ntiduhushe intumbero ico waturemeye. Turagushimiye ko wumvise gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu Kristo bisenze kandi dushima. Amen. Mane bahezagire cyane, murashaka kuvyagira. Mane bahezagire cyane gose. Ndanezerewe gusubira kuba hano kuri uyu mugoroba, abo tutari turi kumwe ejo. Turi mwanya wundi kandi wo kubandanya dushima Imana, twishimira neza kwayo. Dusubiye gushimira kandi abavyeyi mu ishengero, abungere bashoboye kudutumira bakatwiyumvira ko. Reka mumfashe tubakomera amashyi menshi cyane. Sakushimira n'abakozi b'Imana cyane cyane Apotre Kevin. Si kenshi iyo abantu batumiye ugasanga ufite ibikorwa byinshi, uravuga ati reka igikorwa canje ko caheze bata umwanya ndindire aho hazogera, ariko kubona ashoboye kuza numva ntewe iteka cyane gose. Hari abantu bigora kwigisha ariho bari mu mengo bariko bararaba katakosa uhava ukora, rero araza kumufasha gukosora. Kasabe abo twazananye, turi kumwe n'abungere, abadiakoni muri Oasis. Reka sabe abungere muri Oasis bazive hasi tubakire. Dukomere Imana amashyi kubw'abungere. Turi kumwe Pasteur Mariam. Hari abantu bakunda kumwita mama pasteur, si mama pasteur ni pasteur. Turi kumwe kandi na Pasteur Teddy ari kumwe natwe, kadukomere Imana amashyi kubwiwe. Ari kumwe kandi na madamu wiwe, ashaka kuva hasi madamu wa Pasteur Teddy batamuzi, mwakire. Nashaka nsabe abadiakoni mu ishengero rya Oasis turi kumwe hano muve hasi. Abadiakoni bari mu ishengero bari ngaha bave hasi, turi kumwe n'abadiakoni. Haleluya. Mwana yuko twaje twese. Kasaba abanyeshengero Oasis baje baduherekeje kubana natwe, n'abaririmbyi n'abandi muve hasi. Tunezerwe kuba hano ko turi muhira, turi mu muryango. Imana ishimwe cyane, mwakoze kuduherekeza, mwakoze kubana natwe kuri uyu mwanya. Imana bahezagire. Rero iki ni kimwe mu bimenyetso by'urukundo, gushinga intahe sahantu hose umuntu aja, ariko Imana ishimwe ko tuba twumva yuko turi kumwe abavukanye. Ndashanswe ndabivuge, ejo nabivuze ku rukundo tuzi ku mwungere wanyu kuri Reverend Pasteur Olivier, ariko nashaka kubabwira ko aba bagabo babiri na Apotre Kevin n'abantu badasanzwe, Imana duhuje mu buryo budasanzwe, turi kumwe nk'abavukanye by'ukuri.
agenda umva umengo navyimve nicaye hajya nkumengo twovuga ubutumwa turi batatu twese umwe atanga urundi abandanye undi aheza batarenze kwicara rero nibakwe cyane gushobora gufata uyu mwanya bari hano tugiye gufata umwanya wo kwiga nababwiye kuvejo kumbure ku munsi wa Mungu tuzofata umwanya wo gusenga tuzofata umwanya wo guhimbaza tuzofata umwanya wo ariko uyu muri iyi minsi nagomba dushobora gufatira abo twari turi kumwe ejo ni bande batashe bumvise ari ikintu gishasha bize Imana ishimwe ndashima Imana kubw'umugoroba w'ejo tugira tubandanye kandi aza gusaba reverence kumfasha gusoma dusubire dusome ijambo ry'urufatiro mu gice ca 9 cyo muri Yohana murongo wa 4 dusomere twe twibukanye aya majambo. Yohana 9 ku murongo wa 4 haranditswe ngo twebwe dukwiye gukora ibikorwa vy'uwantumye hakibona buhava bwira atawugishobora gukora. Haleluya. Narabwiye zo ko yari amajambo yavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Yavuze afise intumbero. Narabwiye ejo sinza kubisubiramwe batari baje mwihangane. Narabwiye ko igihe cyo gukora ca Yesu Kristo cari gifite igihe cyo gutangurirako n'igihe cyo guherezako. Twavuganye yuko imyaka 30 Yesu nta gitangaza na kimwe yigeze akora. Kubera ko igihe ciwe cyo gutangura gukora nicari bwashike. Yari Imana 100%, yari umuntu 100%, yari yavutse afise isezerano ryo gucungura abana b'abantu ku isi, ariko imyaka 30 nta kintu na kimwe mu vyitwa ibitangaza n'ibikorwa bidasanzwe yashoboye gukora. Ico gihe catangujwe avuye muri Yorodani. Amaze kubatizwa mpemu yera mu manukako twarasome muri Yesaya 61 agiye gutangura igikorwa atangura asoma umuzingo w'igitabo mu gitabo ca Yesaya ariko aravuga mission ico yahawe icaje gukora. Yavuze ngo mpemu w'Imana ari kuri jewe ko yandobanuje amavuta kugira ngo ngo yari afise ibikorwa byamuzanye aje gushitsa ngaha muri inosi. Ngaha rero ariko arakora ivyo bikorwa yigisha intumwa ziwe ngene bakwiye kujana muri ivyo bikorwa ariko arabwira ati hariho umunsi bizorangira. Uwo munsi uzokwitwa umunsi w'ijoro. We ntiyariko aravuga ijoro ryacu twebwe tuza kuvuga ko yariko avuga igihe cyo gufatwa kwiwe no gupfa kwiwe no kuzuka no kuduga mu ijuru no kuvuga ngo igihe cy'ijoro ryari igihe cyo gufatwa mu gihe agiye kuducungura mu gihe agiye kumusaraba. Ico gihe nico gihe ibikorwa byose yari yaje gukora kiretse ibanga ryo kudutsindanishiriza ryari risigaye tandukanye ibintu bibiri. Yakoze ikwacu kuducungura konagoma nagasubize ko gatoye mukumve neza. Yesu yakoze ibikorwa bitatu bikuru. Kimwe yaraje kuvuga ibijyanye n'ubwami bugiye kuzoza. Iminsi yabaye aravuga ngo ubwami buri hafi. Ntiyavuga ko bwashitse kuko yavutse, ntiyavuga ko baburimwo, aravuga ngo ubwami bw'Imana buri hafi. Aravuga ngo ni mwihane. Matayo yagumye afata umwanya wo kwigisha asigura ibijyanye n'ubwami Yesu ariko aravuga. Hanyuma inyuma yaho akora igikorwa ca kabiri. Cyatanguye ageze i Getsemani amaze kuvuga ijambo rivuga ngo ntibibe nkuko jewe ngomba ariko bibe nkuko ugomba. Ico gihe yaratangwa igikorwa cyitwa gucungura, la redemption. Gucungura niki? Gucungura no gutanga ikiguzi kugira ngo ugure ikintu kanaka. Mugabo kugicungura nuko kiba ari cyawe hanyuma ukagicungura. Nukuvuga ngo ugiye muri ville ufise imodoka yawe ukaba ufise retroviseur wanditse ko nimero ya plaque y'imodoka yawe, iyo plaque iyo modoka plaque retroviseur ashobora kuyiba. Mugo ukagenda kuyisanga ahantu udashobora kubagiza ngo bafate ngo yibake ko ari gwawe, bikagusaba kwitanga ikiguzi ugasubira kwigura kandi yari gwawe. Ikintu cyo bita gucungura. Nico gituma Yesu Kristo ntiyaje kuducungura, ntiyaje kutugura. Kubera ko twarabiwe niwe yaturemye, byose byaremwe nawe, nta na kimwe mu byaremwe kitaremwe nawe. Rero yaje kuducungura kubera ko twari twagiye buje. Mwandi majambo abantu batahuri kirundi cyane muracumva. Kujabundi mvuga ngo umugore yari yamaze kugenda akarongorwa ka muryango hanyuma gasubira iwawe. Kugira ngo ushobore kuza kumukurayo bigusaba guhonga impongano. Barabikina ku musogo gutwikurura. Muramaze kwibona bamaze kuja ku musogo gutwikurura. Ucamutahura ikintu Yesu Kristo yakoze igikorwa ca mbere yakoze ngaho. Muri mu Baroma igice ca 3 baratwereka neza ingene Yesu Kristo yahindutse iki impongano. Haleluya.
Haleluya, turi kumwe kuri uyu mugoroba. Ngo yahindutse impongano, sinza kubisoma ko sinaje kwigisha. Ngo yayigizwe n'amaraso yiwe. Mu yandi majambo, Yesu yatanzwe nk'ikiguzi kugira ngo ashobore gucungura umuntu, maze umuntu acunguye agira agaciro kuwa mucunguye. Reka ndabatera iyo nkuru murayizi. Sinzi ko bamaze kubivuga ngaho. Ndakunda uwo mugenzo mwiza w'ikirundi wo gutwikurura. Hariho bake bamaze kuja ku rubanza wo gutwikurura rw'ikirundi kujya kuvyina baturaba ariko ari abahari. Okay. Sawa, muraza kumfasha abataragenda mwihangana. Rero iyo umukobwa yakowe akagira mariage, kenshi bakunda gutwikurura kwa Mungu. Rero iyo bagiye gutwikurura, umuryango w'umukobwa urarungika umuntu atari umuvyeyi aje azananye n'abantu baje kugira ngo barabe yuko umukobwa yashitse mu rugo. Mu muco mwiza w'ikirundi batwikurira inyuma y'indwi yose. Ariko muri kino gihe hariho n'abasigaye batikurira inyuma y'amasaha sinzi gituma. Ariko batwikurura bukeye. Iyo bageze kuvyina, ku kote w'umuhungu bazana abavyina, ku kote y'umukobwa bakazana abavyina. Bakaza gutamba, bamwe ari gusanga bazinanye bakaza baranahana ingene bavyina. Rero iyo umukobwa bataba yamaze kuvuga amajambo, yamaze gucika umugore yaraye muri iyo nzu yabaye aho hantu, baje kuraba yuko ameze neza, bamwakiriye neza. Abo kuri kote yiwe baje kumuvyinira, baza bamuvyinira bakamukura mu kibanza aricayemo. Bakamukura mu kibanza aho yaricaranye n'uwamukoye n'uwo bagiranye mariage. Bakamutwara mu ruhande rwaho bicaye bakamunyegeza. Muramaze kwibona ivyo? Hanyuma abo ku muhungu baca batangura kuvyina. Bagaca baza bavyina bavuga ngo nagaruke iyo bamukoye. Hanyuma ariko baragenda, abo kuri kote y'umukobwa baca batangura kuvyina akandi kavyina. Murakazi? Kavuga ngo iki? Ntaco muba ntimutsitare. Birimwe baca ngo honga ndore mbone kuri umugabo, je ndatamba ikirundi kenshi cantangura gutamba. Hanyuma rero babandi buri kote y'umuhungu bagaca baza kuza gucungura wa mukobwa yagiye ku ruhande hariya, bagaca baterura amashugwe muri decor bayatanze baramumuha. Bagatora telefone nziza ifite agaciro kaniniya bakayihereza kote y'umukobwa ati ndamuhonze naze, baramumuha. Bagatora amafaranga menshi y'amadolari canke amafaranga y'amafarambu y'ibihumbi 10 bagatanga bati ni mudusubize, baramumuha. Bamutanga habaye iki? Baca bagenda bagaterura umwana w'iwabo akiri muto, bakamutanga. Bamutanze uriya baca batangura kumuvyinira ngo subira iyo bagukoye. Ujya mwana batanze yitwa impongano, sivyo? Ikirundi bashaka kuvuga ngo iki niba mutari mubizi. Mu muco w'ikirundi bagomba kuvuga ngo umwana we wacu twabahaye nimwamuha agaciro k'amashugwe, natabagisa nkuko yajasa muzoca mumuta. Niyaza afise agaciro k'amafaranga, amafaranga barakoresha ikintu akagenda. Ariko umwana tumuhaye twagomba turabe ko muzomuha agaciro kangana n'umwana wanyu. Mukomera amashi muco w'ikirundi mwiza. Bibiliya irambwira ngo ijambo ry'Imana ngo Imana Yesu yatanze amaraso yiwe ngo yabaye impongano, victime propitiatoire, aregera hana abimpongano, aza gucungura barabiwe bakuwe mu kibanza no kutumvira kwa Adamu na Eva, maze bagenda munsi y'ubuja bwa Satani. Yesu yemera gutanga ubuzima bwiwe, bamutwanga nka wa mwana batanze ku munsi w'impongano, kugira ngo uzomwizera azoveyo aronka agaciro kangana n'uwamucunguye. Haleluya. Ugukizwa kwacu sugira gusa ngo tugarukire ahantu tuze gusenga kwa Mungu. Nuko uyu munsi dufise agaciro kangana n'amaraso yasheshe sigorogotsa ku bwacu kugira ngo dushobore gucungurwa. Igikorwa cya kabiri rero Yesu yagikoze mu kuriha ikiguzi cy'amaraso, mu kubiri cy'amaraso. Amaraso yavuye abe kwa mucumita, bamwambika urugori rw'amahwa, bamushishagura mu mishagu yiwe, bamucumita impambo mu birenge no mu biganza, bamucumita mu rubavu. Ico gihe ariko araha ikiguzi, nico bita ugucungura, la rédemption, le rachat. Iyo Yesu acapfa akaguma ikuzimu, nitwari gishobora kuba kuvuka bwa kabiri. Na ikiguzi cyari cyaratanzwe,
vyasaba ko akora ikindi gikorwa gikurikira yuko haba ubuvuko bwa kabiri ubwa mbere mandi majambo anesha urupfu mu kuzuka mu bapfuye. Iryo banga naryo ryitwa gutsindanishirizwa. Reka ndakumvisha iryo banga risigura ngo umugororotsi atigeze gukora icyaha, utigeze abesha, yiba, asambana, akora icyaha icyo ari cyo cyose, Imana yamuhinduye icyaha ku bwawe nanje. Niyo Imana yarafashe umugororotsi atigeze gukora icyaha ikamuhindura icyaha ku bwacu, iyo nanigwa ite gufata umunyabyaha ikamuhindura kugororoka kw'Imana. Ndumvise ko amashimwe akomye kuri Yesu ntangana nayo mukomye muri uyu mwanya mvuze. Niyo Yesu yari yambaye ikoti yitwa kugororoka, Imana yarayimwambuye imwambika icyaha cyawe. Ikifata kwa kugororoka kwa Kristo ikwambika wewe bitavuye ku bikorwa vyawe ariko bivuye ku kwizera. Umwana w'Imana yagupfiriye akakuzukira. Nico gituma Paulo arandikira Abaroma mu gice c'icumi akababwira ngo niwizeresha umutima ukarutizisha akanwa kawe yuko Yesu yazutse mu bapfuye uzokizwa. Mugani bavuga ngo niwizera ko yapfuye uzokizwa. Kubera ko la justification iguhindura umugororotsi iva mu gutahura ibanga ryo kuzuka mu bapfuye kugira ngo uronke ubugingo busha. Ico gikorwa cyo kuducungura cyakoretse igihe Yesu yanesha urupfu na kuzimu, akanesha urupfu na kuzimu, akazuka mu bapfuye. Uyu munsi rero Yesu ariko aravuga ati igikorwa canje kizorangira igihe nzo amaze gukora igikorwa cyo kugira ngiye gutagura igikorwa wacu ko bacungura. Ejo twafashe umwanya wo kurabira hamwe rero nigiki Imana twiteze ko mu gihe nk'iki kabacunguwe kabatsindanishirijwe. Twaravuganye yuko geshikuwe Yesu Kristo hari nta bikorwa bijya yahora akora ngaha mu isi agishobora gukora. Nabivuze neza nabyiyumviriye, agishobora gukora. Twarasiguye neza yuko kugira ngo ushobore kuzura abapfuye wirukana abadayimoni ukora ibijya bitangaza yakora ngaha mu isi utegeza kuba wambaye umubiri, utegeza kuba uri muri inosi, uri munsi y'amategeko ajanye n'ingene abantu bambaye umubiri bakora ngaha muri inosi. Nico gituma yaciye afata ubwo bushobozi abusigira abasigaye mu isi kugira ngo bakore ivyo yakoze bashobore gukora n'ibibiruta. Haleluya. Rero uyu munsi ijambo ry'Imana tubwiye ngaha yatubwira ati namwebwe mumenye yuko hari munsi mutazomandanya kubikora. Uyu munsi murashobora kwirukana amadayimoni twarayibonyeje, murashobora gusengera abagwaye bagakira, murashobora kuvuga ubutumwa bwiza, ariko ntibizokwamaho ibihe byose. Inzambi kavuga icyo gihe bizoba birangiye. Nabwiye ko ishobora kuvuga tutaraheza kino gikorane cy'uyu munsi, ariko ivyo tuzokora imbere yuko inzambi ivuga n'imbere yuko dupfa muri uyu mubiri ngo tuve muri uyu mubiri, ivyo nivyo bizoba bifise akamaro inyuma yo kuba twavuye muri inosi turenguka imbere y'umwami no kuganzanya nawe imyaka 1000 ngaha ku isi. Rero nico gituma twiyubara ibikorwa byose dukora ku munsi ku munota ku munota, kubera ko nivyo bifise akamaro kazotuma dushobora kuba abantu badasanzwe igihe Yesu azoza gutwara ishengero n'igihe tuzoza kuganzanya nawe ngaha imyaka 1000. Nagomba ngo dutangure kurabira hamwe uyu munsi itandukanirizo ry'ibikorwa dukora twibaza ko ari ivy'Imana tugomba ko n'ibikorwa bijyanye n'ivy'Imana tugomba ko mu buzima bwacu. Ahantu ejo twahereje tutunumye cyane ducecetse cyane nta mene zari zihari. Uyu munsi ndaza kurangiza kumbure mutankunze cyane ariko muzompa amene kwa Mungu, sivyo? Nagomba tugende buhoro buhoro. Reka dusome muri Daniel 12 umurongo wa 2 gushaka umurongo wa 4. Daniel 12 umurongo wa 2 gushaka umurongo wa 4. Daniel 12:2 kugeza ku murongo wa 4 mwihute. Kandi benshi bo mu bazoba basinziriye mwivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurire ubugingo budashira, abandi bikangurire ubumaramare n'ibiteterwa bitazoshira. Kandi abagize ubwenge, yes, bazokayangana nk'ugukayangana ko mwitazanure ry'ijuru. Kubera iki? N'abashikanye benshi ku bugororotsi
bazokwaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Haleluya. Bandanye murongo ukurikira kugira turangize neza. Mbandanye murongo ukurikira turangize. Nuko rero wewe Daniyeli, gumiza ayo majambo muri ntibati, umatanisha ishashara igitabo cyavyo, udomemwo ikimenyetso gushitsa igihe cy'iherezo. Niho benshi bazoserangura muri cyo, kandi ubwenge buzogwira. Dushobora kukiga ko tukiga kuri kano gace karimo ibintu byinshi, ariko icyo nagomba kugaruka ko mugumize kuri uyu murongo na ahantu havuze ngo musore ku murongo wa gatatu niyo ngomba kuvuga ko ngo kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ukayangana ko mwitanazanure ry'ijuru, n'abashikanye benshi ku kugororoka bazokwaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Daniyeli areretswe, aravuze ibintu bizoba mu bihe by'iherezo. Hariya kiri kera imbere aravuga ngo abantu bapfuye cyangwa abantu bazaba barasinziriye ngo bazozuka, ngo mugabo bazozuka baja mu mice mu migwi ibiri. Dusanzwe tubizi ngo hari abazozukira ibimaramare mu buzima bwabo, ngo ariko hari abazozukira umunezero no kukayangana mu bw'ubuzima bwabo bivanye ubwa mbere hoho kubera ko bavutse ubwa kabiri, no kuvuga ko babaye ibyaremwe bisha, ariko kandi ko bakoresheje umwanya wabo mu kuzana benshi kugororoka. Nawe wifuza iherezo ryiza mu buzima bwawe, nawe wifuza ibihe bidashira hamwe n'Imana, ikibazo kuri uyu mugoroba mfise, uri gukora iki gishikana abantu benshi kugororoka? Hari ibitsibo by'uburyo bwinshi, ariko uyu munsi nashimiye kuvuga kuri kino gitsibo. Igihambaye si ivyo dukora, igihambaye nikidusunikira gukora ivyo dukora. Mbega iyo uvyutse mu gitondo, iyo wasenze, umwitwariko wawe ni ukugira ngo ntupfe, ni ukugira ngo uronke ivyo ufungura, ni ukugira ngo uronke ivyo wambara, canke ni ukugira ngo ukoreshwe ico umwami yaguhamagariye, gushikana abantu benshi kukugororoka. Ushobora kuba utabikora mu buryo bw'ivugabutumwa, bose ndakubikora mu buryo bw'ivugabutumwa. Ejo twaravuze yuko kimwe mu bintu bikomeye bituma abantu bashobora guhinduka ni urukundo ukunda abanyabyaha, ni urukundo ukunda abahona, kuko Imana yakunze abari mu isi itanga umwana wayo w'ikinege, nawe akunda abari mu isi atanga ubugingo bwiwe. Nawe ukwiye gutanga ubugingo bwawe ku bwa bene data, ariko kandi mu yandi majambo ukwiye gutanga ubugingo bwawe kugira ngo bitume abataramenya Kristo bifuza Kristo, baravye ibikorwa vyiza uri kurakora muri ino si. Abanyefeso 2:10. 2:10 Abanyefeso 2:10 Abanyefeso mwihute. Efesiens 2:10. Kuko turi biremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu, ngo dukore ibikorwa vyiza. Bimeze gute? Vyiza, ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. Aha rero niho hari ipfundo ry'icyo tugiye kuganira kuri uyu mugoroba. Twebwe abizeye Yesu Kristo turi ivyaremwe vyayo, ibyaremwe bisha. Turi ivyaremwe bisha, ngo twaremewe muri Kristo Yesu igihe twavuka ubwa kabiri. Nenda gufite itangazo. Wewe w'icyaremwe gisha ntiwariho imbere yo kuvuga ubwa kabiri. Uri mu mubiri wa wundi nyene, uracafise ubugingo butarahinduka 100%, ariko kamere kawe kimwe ntikari kariho igihe imbere yo kuvuka ubwa kabiri. Ko Bibiliya nyene hanyene mu Banyefeso yatubwira ngo kera hamwe mwari mupfuye. Nuvuga ngo imbere y'uko uvuka ubwa kabiri mu isi y'imwemu ntiwaboneka, ntiwariho. Waragendeshwa n'ubugingo gusa no mubiri wawe urimwo, ariko Imana ntiyari kuzi kuko ntibari ufise kamere gashasha. Wavutse ubwa kabiri igihe wakiriye Yesu mwamutse ubugingo bwawe, iguha imwemu y'umwana wayo igutakisha abadata. Rero aranditse aravuze ngaha ngo mwebwe mwavutse ubwa kabiri,
mwaravutse mu buryo bw'umubiri kwa papa na mama, ariko mwavutse ubwa kabiri mu buryo bw'imwemu igihe mwize Yesu Kristo mwamukiza ubugingo bwanyu. Ariko ibanga rihambaye yavuze ngaha rero, aho mutandukaniye n'abatarakizwa, aho mutandukaniye n'abanyedini, nuko mwebwe ubuzima bushasha mwavukiyemwo mwasanze handitswe ibikorwa byiza muzokora, musabwa gusa kubigenderamo. Nta bishasha mugiye gutangura, nta n'ibyo gukanga Imana no kwiyempressiona bihari. Icyo murondera kimwe gusa, kumenya ubugombe bw'Imana no gukora ubugombe bwayo gusa, mugakora igikorwa kijanye n'icyo yabaremeye muri Kristo Yesu kugira ngo mushobore kubishitsa nk'uko Imana ibigomba. Ingorane ituma umukristo yavutse ubwa kabiri atabaho ubuzima bw'intsinzi nukubaho nk'abandi barundi bose hanyuma akagenda gusenga Imana, nugukora ivyo abandi bose bakora hanyuma akaza kurondera Imana. N'ugiye mu gikorwa c'Imana akiyumvira ko agiye mu vy'Imana muhamagariye kora ko vyitwa gikorwa c'Imana, akabikora mu bugombe bwiwe, ntabikore mu kurondera inzira Imana yateguye kuva kera ngo ayigenderemo. Nababwiye uyu mugoroba dushobora kurangiza ngaha mutankunze cyane. Pastori wanyu ngo murimenye nimutavyo. Bene data, igituma uhagarika umutima kuvyo kurya, kuvyo kunywa no kuvyo kwambara, no kubera kutavutse mu nda y'ingoma yo mu Dubai, y'umwami w'i Dubai. Wewe wicaye aha ufise ubwoba bwa bisi n'igitoro n'ibibazo bikurikira kubera ko gusa utavutse ku mwami w'Ubwongereza. None sivyo? Iyo mafisi gikorane ngaha c'abana bakomoka ku bami ba Arabia Saudite aribo baje bambaye vya bikanzu vyera, bajya bo biyambarira kugororoka kwera, biyambarira bicariye aho. Babahagaritse umutima nkawe kuri rational waye. Nagiye Dubai bambare bati imodoka bagenderamwo nizitarasohoka, izo twe tuzobona zisohotse mu myaka 3, babanza kuzihonja imyaka 3 imbere yuko abandi bazirgura. Bivana n'akazi bakoze canke bivana naho bavutse, naho bavukiye, bivana n'ishaka ryinshi n'inguvu nyinshi canke bivana gusa ko bakomoka mu nda y'ingoma. Bakora kugira abaca amafaranga canke bakora kugira ubwami bwabo butera imbere. Yesu araraba abantu baje kumukurikira bazati umbe ndababwira murambabaza kubera ko muhagarika umutima kuvyo muza kurya, kuvyo muza kunywa, kuvyo muza kwambara. Mbega inyoni ntizibaye mu kirere zitarima kandi ngo zimbure? So mwijuru ntazitwararitse, ariko nta n'umunsi umwe arazita ko ari abana bayo. Je nabahaye mwe mu mwana wanje muvuka ubwa kabiri kubera ko mubaho muri ko murarondera ingene mushobora kubaho hakubaho kugira ngo mutware ku bwami bwanje no kugororoka. Hari umuhungu ndakunda murabejo, ndakunda kugendera muri ivyo bihugu nkaraba. Mungu mwe mbabarire n'umuntu akomeye kasi ngira ama problème diplomatique. Mugabo yagize mariage n'umukobwa wo muri Amerika. Abahungu babiri umwami w'Ubwongereza. Umwe agira mariage bitonze ko iwawe bimeze. Wakabiri agira mariage n'umukobwa avuye muri Amerika, aramubwira ati ivyo bintu bivemwo. Niho bivamo. Murabazi mba mukurikira amakuru. Umwe arabivamwo higira kwibera umuntu asanzwe. Abantu baramukunda kubera ko abayihuza bworosha. Mugabo naho bitaheze byose cyana kwijana, ariko hari ama privilege yatagaje kubera ko yavuye mu muco w'ingere bitunganijwe mu nda y'ingoma y'Ubwongereza. Hari ibintu adashobora kugira ko access, atari uko atavukiye mu nda y'ingoma, mugabo akora ko yasohotse akabaho nk'uko abandi bose babaye. Hari mentalité uburyo bwo kwiyumvira. Iyo dutahuye abo tuba muri Kristo duhindura ingene twiyumvira.
kugira umwitwariko w'ubwami gusumba umwitwariko wacu. Ikibazo mfise kuri uyu mugoroba kiyava kiduteranya nje namwe uyu munsi, hari ubwoko bubiri bw'ibikorwa dukora. Ibikorwa biri mu buryo bibiri twereka. Hari ibikorwa twumvise Imana yateguye ngo tubigenderemo. Mugabo hari ibindi bikorwa kubavutse ubwa kabiri bibiri vyita ngo ni ibikorwa by'imfagusa. Uyu mugoroba rero ndagomba ndagufashe mwene data, umfashe kuraba, fata urupapuro mu mutwe, camo umurongo kabiri, hejuru wandika ibikorwa Imana yateguye ngo ndabigenderemo, hejuru wandika ibikorwa by'imfagusa. Ucuraba mu buzima bwawe, ni hehe hari ibikorwa byinshi muri ivyo bice bibiri? Abaheburayo 6:1. Hébreux 6:1. Abaheburayo 6:1 haravuga ngo nuko rero Bantu bo muri gravity. ego Bandanye. ego nuko rero Bantu muri gravity. turengana ivya mbere vya Kristo. Turangana ivya mbere vy'abakiri bato bo muri Kristo. Ego twigira imbere. Tutera intambuko tuje imbere gato. Bandanye. Dushike kuvyo gutunganywa rwose. Twoye gusubira gushiraho itanguriro ryo kwihana. Ibikorwa vy'imfagusa no kwizera Imana. Muzomenya ko mwakuze muri Imana mutagifise umwanya wo kugwana no kwihana ibikorwa by'imfagusa, kuko biriyo ibikorwa by'imfagusa. Subira igice cy'icenda, igice cyo mu ngwa 14. Abaheburayo 9:14. Abaheburayo 9:14. Mbega amaraso ya Kristo uwo yitanze ku Mana atagira agasembo, abitewe na mwemu ahoraho, nazorushiriza guhumanura imitima yanyu. Wagira iki? Nazorushiriza guhumanura imitima yanyu ngo ibikorwa by'imfagusa biyivemwo, kugira ngo mubone ingene mukorera Imana nzima. Haleluya. Ku bantu bakiri mu vya mbere vya Kristo, iyo bavuze ibikorwa by'imfagusa baritiranya ubuzima babayemo batarakizwa n'ubuzima barimo baramaze kuvuka ubwa kabiri. Hari imigwi ibiri y'ibikorwa by'imfagusa. Umugwi wa mbere w'ibikorwa by'imfagusa ni ivyaha twagenderamwo tutaravuka ubwa kabiri. Ndasobanura ico bisigura. Iyo umuntu avutse ubwa kabiri aba ari caremwe gisha. Kamere ko mu buryo bw'imwemu, Pawulo andikira Abitesalonike 5:23 avuga ngo umuntu ni mwemu afise umubiri. Mani majambo avuga ngo imwemu yanyu, ubugingo bwanyu n'umubiri banyu bize bisango bitagira gasembo. Aravuga ati hari umuntu agizwe n'ibintu bitatu. Umuntu ni mwemu, nicyo gituma ivuyemwo nk'ubu n'amakostime murashira mu isandugu mugatwara hanze y'igisagara ku mpanda. Mugabo nkiri ngaha mwese murankomera amashi muranyakira mu rukundo, kubera ko je ndiko ndavuga sindi costume, sindi uyu mubona. Ndi umuntu w'imwemu ari muri housing yitwa uyu mubona Diodone ngaha imbere yanyu. Umwanya no kwimuka nkagenda muca mufatiki nta uvyubaha mushira hariya hanze y'igisagara. Donc umuntu wa vrai mwuwashe suye hagaze imbere yanyu asa gutya. Ni uri ko aravugana namwe, avugana n'uw'imwemu muri uyu munsi, ashobora kuvuga amajambo udashobora kumva. Uyo ikintu avuye muri ubu bibiri atwara ikindi cya kabiri cyitwa ubugingo, lam, kiri mu ubwenge, ibigumbagumba n'ishaka. Mugabo akaba muri housing yitwa umubiri ifise amasansi 5 mwize mu ishuri. Iyo umuntu avutse ubwa kabiri, umuntu wiwe ukuri wo mu buryo bw'imwemu w'icaremwe gisha aba umugororotsi 100%. Kandi Yohana mu cyati cya Yohana aravuga yuko uwo muntu wo mu buryo bw'imwemu ntashobora gukora icyaha. Ahandazi ko hatacatera ingorane. Ntibikunda ko uwo muntu wo mu buryo bw'imwemu ashobora gukora icyaha. Mugabo kubera ko afise kamere katarahinduka, arakora akagendera mu bidahesha Imana icubahiro. Umubuza amahoro si Imana, umubuza amahoro ni kamere gashasha yakiriye igihe yavuka ubwa kabiri. Ni wakubwira ati biri kuranjanamo nibiki, ntahinduka umunyabyaha muri kamere k'imwemu.
ariko atakaza umugisha n'amavuta no kuroranirwa no kubaho ubuzima bw'intsinzi muri ino si uko yagiye gukinira hatariho. Ariko umwe mu bukuri ntashobora kuba kohompi, ntashobora guhinduka. Nicyo gituma rero iyo turiko turihana ibikorwa vy'imfagusa hari imigwi ibiri. Ivya mbere hariho kamere k'icaha. Umuntu wa kera ntiyabaye umunyavyaha kubw'ivyaha yakoze. Umuntu wa kera ataravuka ubwa kabiri yari yakora ivyaha kuko ari umunyavyaha. Uwa kabiri yavutse ubwa kabiri, naho mu buryo bugaragara ashobora gukora ibidahesha Imana icubahiro bikamutwara kure y'ubwiza bw'Imana, ariko muri kamere kiwe ko mu buryo bw'imwemu n'umugororotsi kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Nicyo gituma rero ivyo bikorwa vyo muri kahise ategerezwa kuvyiyambura kugira ngo ahindure uburyo bwiwe bwo kubaho, uburyo bwiwe bwo kuvuga, arongorwe na mwemu gusumba uko arongorwa na kamere k'umubiri, kazana ivyifuzo vy'ingene yahora abayeho kera ataravuka ubwa kabiri. Nicyo gituma iyo umuntu ataravuka ubwa kabiri akora ivyaha kuko niko kamere kiwe. Iyo umuntu yavutse ubwa kabiri aragwa mu vyaha ku bwa kamere akimutwara mu bidahesha Imana icubahiro, ariko sivyo bimuhindura umunyavyaha. Bimusaba ko yiyamburize ngeso kugira ngo kubera iyihe ntumbero, kuko igihe umuntu akora ivy'ibintu bidahesha Imana icubahiro bica bimutuma akora ibikorwa vy'imfagusa, akabura umugisha uva ku Mana, akabura kugendera mu ntsinzi no mu bigaragara mu buryo bugaragara imbere y'Imana. Dero abaho nk'abapagani, akabaho ubuzima bubisha gusumba ubw'abapagani, uko na Satani ntakimwemera. Ugiye ugagenda ugiye gukinira mu vyaha, Satani ntazokugirira impuhwe, azozugirira abiwe kuko nabiwe. Mugabo wewe azokubwira ati ni wibe wari umugororotsi, ugira intege nke, ugende kwiba, cabwira ugiye kwiba ati fata. Mugabo ari uwundi amureka bitahana. Nicyo gituma ivyo nivyo twiyambura. Kubera iki? Vya bikorwa tugomba kuvuga birashobora kutagira aho bishitse kubera tugikora ivyo abandi bose bakora mu muninosi. Aho niho nagomba guteba cyane, nagomba kubandanya ku bindi ibikorwa vy'imfagusa. Ego bijya bintu vyose tugwamwo kubera ko ticimvira ko turabanyavyaha. Umuntu aragenda gukora ivyaha kuko yibaza ko biza kumuha ivy'agakiza katamuha, nuko akatarakora mu buryo bw'impemu. Ariko iyo umaze kubibamwo cyane, aho ndabivuze ncungerewe n'abakozi b'Imana bari muri kino kibanza, iyo ubiretse ukabigenderamwo cyane, aho ni jewe nasumye responsibility, birashobora kugutwara aho urogota kuri mpemu yera, kubera ko utakiri sensible ku ijwi ry'Imana. Aho ndeka ndaharenga, pastor azohabigisha. Ariko uyu mwanya ngo mvuge rero ku bikorwa bitari muri vya bindi gusa tubona abantu bagenderamo. Bana ndabwiza ukuri, nta muntu akijijwe azoza kukubesha ngo yarigeze aryoherwa n'icaha, akaba yitwa ko aryohewe n'icaha. Ni sinyi musigura yuko yaragiye mu vy'abagakiza muga ntigeze akizwa. Nicyo gituma baza gutoza isoni abantu, ukamubona umuntu yagiye mu bintu bidahesha Imana icubahiro, hanyuma abantu bagaca bavuga ngo urumva ngo yaraguye, ngo yaravuye mu gakiza. Ntawe ukavamwo, ntakwigeze ajamwo, yagiye mu vy'abakizwa arabigenderamwo, hanyuma asubira mu vyo yarimwo, abantu baramwitiranya. Iyo umuntu yagize intege nke yifuza kuzivamwo kuko arazi ko zibubihira gusumba agakiza yaronse, ko atakaza amahoro gusumba ayo yarafise igihe cyose agiye mu bidahesha Imana icubahiro. Hari abazavanga urumva ngo kajya akantu kavuga yuko umugororotsi adashobora guhinduka umunyabyaha ngo mukanume kugira ngo abantu bace baja mu vyaha. Berata umuntu yabijama akabikunda nabigumemwo. Yesu avuga ngo urahitamo kubiri, swata urahinduka urashuha canke ugakanya, ugwaye akazuyazi ngo uzokudahwa. Donc umuntu ajarira, nicyo gituma umuntu wese agiye mu ntege nke azarira asaba imbabazi, asaba Imana. Ntashobora kumara umusogonda iminota ariko aranezererwa ivyo yabayemo, kubera ko kamere k'ukuri nikamwemerera kubana n'igidahesha Imana icubahiro. Ivyo ni ibikorwa vy'imfagusa, ivyo ni ibikorwa vy'imfagusa. Ariko ikintu nagomba kuvuga ngaha kuri uyu mwanya ni ibikorwa bisa na vyiza mugari vy'imfagusa. Nibikorwa bisa nk'uko umengo ni amen ni okay, mugabo ni vy'imfagusa.
wabikoze ku bugombe bwawe ariko ntibakoze kuko ari Imana bigutumye ngo bikora. Uyu mwanya rero imbere yuko uza kwivira mbega Mana nkorera Imana ikibanza verify d'abord ibyo uri kurakora biri muri bya bikorwa byiza Imana ategekera ngo bigenderemo cyangwa uri kurakora ibyo wibaza ko ari byo byiza bituma wumva ko uri umugorotsi gusumba abandi. Murazi ko hari abantu bigize abapolisi mu bwami bw'Imana abapeji akazi bakora no gucungera ibyaha by'abandi ninde bigutumye wewe? Cungera ubuzima bwawe ugorokera Imana abantu ntibakubona bifuza ibyawe mugareka guca imanza ko kumbura ko wanyegeza ibintu tutazi. Ibyakozwe ni mu gice cya 3:1 gushika ku 2. Acte 2 3:1-2. Ejo twaravuze ngo ijoro rirakuze bugira buce twiyambure. Haranditswe ngo umunsi wa Pentekote ushitse bose bari bakoraniye ahantu hamwe haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka. Oya pardon mumbabarire navuze ndihenze ni ibyahishuriwe Yohana pani byakoze nyuma ibyahishuriwe Yohana igice cya 3:1. Yego Apocalypse 3:1 byahishuwe Yohana 3 kuera ku murongo wa mbere haravuga ngo kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'Isarudi. Wandikira umumarayika w'ishengero ryo muri Oasis. Yego gravity atufise imwe mu ndwi z'Imana. N'inyenyeri ndwi aravuga ibi. Wakoze kunyivugira ko natinye kuvuga gravity. Ngo ndazi Umviriza ngo ndazi ibikorwa vyawe. Ndazi ibikorwa vyawe. Kukuvugwa kuri muzima. Ariko warapfuye. Bya gravity nabazi turabihevye. Uri wapfuye. Bandanye. Byose birasa. Gira ube maso. Ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Kuko atabikorwa vyawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Ntibandikiye abanyabyaha. Agati murafise ibikorwa. Ndabona mwebwe iryo shengero ry'iwanyu murafise ibikorwa ariko ivyo bikorwa ndiko ndabiraba. Muraba activiste nk'abandi bose. Mbega nivyo nakubwiye kiva kera ngo mubigenderemo reka dukore ku ishengero reka tubishyire ku giti cyawe nanje. Ntusiba mu gikorane uratanga amashikanwa uritanga mu bikorwa mbega vy'ukuri ikigutuma ubikorana igiki nukubaha ijambo ry'Imana no kurigenderamo canke nuko wasanze iwanyu ariko babikora. Narigeze kubatera inkuru kuri amasengesho n'anasenga kera muravyibuka amasengesho yo kwikura amasengesho twasanze abantu basenga narasenga isengesho urumva nakuze ndi mu katolika mwiza cyane n'uyu munsi ndacana mu katolika ndabikunda gasenga imfungwa zishitse Mana ndagushimiye kuri izi mfungurwa uzeze uzihumanure uzezesha amaraso yawe Mwami zavuye mu isi yanduye. Haleluya. Mwami wibuke abatabironse wibuke Mwami kumushiyemo numa none nararondeye iyo priere ndayibura. Umunsi umwe muhemu yarambaza ikibazo ambaza ngo Diodo ngo ninde yakubwiye ko amaraso Yesu yaje kweza ibiharage n'umuceri. Icya kabiri ninde yakubwiye ko Imana yibagira abashonje ugira uyibutse kubera ko ronse imfunguko. Ubikubijya byose iryo sengesho ryavuye verse biblique rihagaze cyo ni reference ni kubera ko twasanze basokuru n'abasokuruza barisenga kandi umengo ni byiza umuntu agahaguruka abahantu muri kwa ahani mu kibenga canke nyabugete canke je ne sais pas uraryamye mu nzu Mana ndagushimiye ko turyama njyame muri no nzu ndagusavye Mwami uve umbere umunyezamu y'uwanyu. Imana ije acaba n'ikibazo n'amagufura acacika muri bukingere ba Paulo na Sila bayihamagaye ugira wikwegera ucurara hatugaye
imodoka mwamutubera umudereva urabona yakozwe n'iminwe y'abana b'abantu. Imana yaremye isi n'ijuru yoza gutwara imodoka igendera ata amapiyese yawe itagira n'impapuro zikwiye nibe emotion. Eske helma bifatiye kukuri kuwe kujanye n'ijambo ry'Imana rivuga. Shengero ndakwandikiye urakora ibikorwa ariko uraba neza ko ivyo uriko urakora bijanye n'ubugombe bwanje ko ari byo nagutumye ko bifise ingaruka imbere yanje. Samuel wa kabiri chete cha kabiri cha Samuel igitabo Samuel wa kabiri yesha 24 umurongo wa 10. 2 Samuel 24:10. Ihute. Ariko Dawidi amaze guharura abantu yumva umutima umukubita abarira Uhoraho ati nacumuye cyane kuvyo nakoze. Ariko none Uhoraho ndakwinginze kuraho ibigabitanyo vyanje jewe umusavyi wawe kuko nakoze ivy'ubujuju rwose. Urazi ivy'ubujuju yari yakoze yatondesheje abasirikare 70,000 mu vyiyumviro vyiwe. Agiye gutonda urugamba muri strategie ziwe atari mu kumvira ic'Imana yavuganye hamwe nawe. Aratahura ko naho yarakoze ibintu bisa ko ari vyiza zari ingabo ziye kugwana urugamba. Mugatahura ko yabikoze mu bugombe butajanye n'ic'Imana igomba. Aravuga ati Mana ndagusavye umbabarire kuko nabikoze muri strategie zanje. Si igikorwa kiri important ku Mana. Icyo wakoze cyangwa ingene bingana n'ingene wabigerageje kubigira ibintu bikomeye sivyo bihambaye ku Mana. Ibihambaye ku Mana no kumenya wakoze ivyo yakubwiye ivyo yateguye kuva kera ngo bigenderemo cyangwa wakoze ivyo wibajije ko ari byo vyiza. Turaza kurondera ingene mu minota mike tugira turangize tuza kuvugana cyane no muri imisi nazo kurikira ingene dushobora kwirinda iki kintu. Ezekiel Exode kuvayo igice cya kabiri umurongo wa 11 n'umurongo wa 12. Kuvayo igice cya kabiri 11 kugeza kuri 12 haravuga ngo maze Mose amaze gukura umunsi urizina agendera bene wabo yitegereza ubungene batwazwa ituntu abona umunyegiputa akubita umuheburayo w'iwabo yeraguza hirya no hino maze abonye ko atawumubona yica uwo munyegiputa umuvyimba awuhisha mu musenyi. Umwana kuva akiri muto yabwiwe ko agiye gucungura ubwoko bwa Israeli. Aciye ubwenge yakuriye mu nzu ya Farawo agiye kuri terrain aho bariko barakora azwi nk'umwana wa Farawo abona bamwe yaje gucungura hari umuntu ariko aramerera nabi. Amenya ko yagize pompage zikwiye yateguwe neza afata umunyagiputa yari ko arababaza abo yahamagariwe gucungura ngo abakore musi buja bwa Farawo asimbira ku munyagiputa aramwica. Ikosa yakoze n'irihe muri ibi? Si mission yahawe. Akoze ikintu uko yibaza ko aricyo gikwiye gukorwa. Kuri twebwe yakoze igikorwa c'Imana. Numuhizi nk'abandi bahizi bose bishe abantu batakora ivy'Imana igomba baje guhamba ubwoko bwa Israeli. Mugabo yabikoze mu gihe kitarico kandi yabikoze bibwiwe n'uwamutumye. Yabikoze mu buryo bwiwe bisa na vyiza ariko ntivyari mu bikorwa vyateguwe ngo abigenderemo. Ikiri kibazo gihambaye cyane dukwiye kwibaza kuri uyu munsi. Twese nta numwe ashise kuri ya masaha kuva mu gitondo atagize ikorwa yakoze. Hari uri korakora kubera ko ahagarika umutima kuvyo kujyana kuvyo kunywa. Hari uri korakora kubera ko yibaza ariko akora ibikorwa vyiza ngo atari byo yatumwe. Kwa twarakijijwe rero bituza kuvukira ubwa kabiri kugira ngo tugendere mu bikorwa vyiza vyateguye kera kugira ngo tubigendere. Rero wundi yavuga ngo isayigirira ngire arafise ingene yabikora. Yesu yarafise uburenganzira bwo gukora ivyagomba. Ariko yaravyuka mu gitondo akaduga ku musozi akamara amasaha ariko ararondera kumenya ubugombe bw'Imana bwica ategereza gukora ku munsi.
akarondera kwirasira yuko ibyo ariko arakora bijanye n'ibyo se agomba, kandi yari Imana 100%. Baragira umunsi mukuru ku mugoroba, murazi ko bakunda guteramira muri etat major bari bafise ari kwa Petero, sinzi ko arafise inzu yagutse, abantu barovyi barondera aho bashira insenga n'ibikira afise ikizu kinini, niyo hari kuri siège. Umunsi bo baragenda, Petero ateka, barafungura, bararyoherwa, baratamba, bagize gutya, sinzi mbabwira ati reka tubwire Yesu asenge arangize, baramurondera amubura, biruka mu ishamba, bagize gutya basanga yigire ku musozi kera, bakiriko barajya batamba. Kubera ko yarafise responsabilité, ntiyashobora kuvyuka mu gitondo ngo aze guhitamo intumwa ataraye ku musozi gusaba ngo Imana imuhezagire. Yagiye kurondera kumenya, kumva, adahusha ubugombe bw'Imana no kumenya icyo akwiye gukora. Yohana 5:19. Yohana ubutumwa bwiza 5:19 haranditswe ngo nuko Yesu asubira kubabwira ati nukuri ndababwira ntacu umwana ashobora kwigenera atabonye se agikora kuko ivyo se akora vyose n'umwana acabikora kuno. Ntavyuka mu gitondo ngo je ndi Imana naje ngaha mwisi gucungura abana b'abantu, arondera kumenya ni iki data agomba kugira ngo abikore nk'uko amutumye ngo abikore. Murongo wa 30 ico gice nyene 30 aho nyene haravuga ngo ihute aho nyene ntaco nshobora gukora nigeneye, ntaco nshobora gukora ko navyutse ngo numve ko ari ibintu nkeneye gusa nimviri. Uko numvise niko nca urubanza, uko numvise bivuye kwa data niko nca urubanza. Haleluya. Kandi urubanza nca rurabereye kuko ntarondera ivyo nigombera, Haleluya, ariko ndondera ivyo wantumye agomba. Ninde muri twebwe yohagarara imbere y'ishengero ahagiriye affirmation? Imana iguhezagire cyane. Nimba ushobora gushika aha imyaka maze senga nkurera Imana ndondera Imana, sishobora kubakwa nk'umagara imbere yanyu ngo mvuge ngo ibi ni 100% gutya. Mugasa doit être la motivation y'ubuzima bwacu. Yesu ari gishobora kuvyuka mu gitondo agakora ivyo agomba. Nande muri twebwe atavyutse ngo agende kwikorera ivyo agomba. Yohana 7:16, Jean 7:16. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice c'indwi imbere gato 7:16 ihute. Maze Yesu arabishura ati zinyigisho zanje si zanje ninde bandanya nizu wantumye. Twe turahagarara ngaho imbere yanyu turi abakozi y'Imana tugashaka kuba abantu bagire demonstration ko turi abantu bahambaye. Mumva ubushobozi bw'Imana. Musige muravuga muti Pastor Dieudonne Yesu agara imbere bagiye kwigisha tumidabwire nagishobora kwampressera nkababwira ngo nivyo wanje nateguye. Yohana mu gice cy'umunani 8:28. Yohana 8:28 haravuga ngo nuko Yesu arababwira ataho muzomanikira umwana w'umuntu niho muzomenya ko ndiwe kandi ko ataco nkora nigeneye, uko data yanyigishije niko mbivuga. Bera ndabwize ko nabagerageze kuraba abantu ngaho bari muri wazisi bari ngaho muri wazisi zishura rya Bibiliya ry'amaklasi 4 byuguriye abanyeshengero bose pana baje mu bikorwa. Turavuga tuti ukaba ushaka gukora ubugombe bw'Imana, ukaba uticara ngo wige mu ijambo ry'Imana kumenya ubugombe bw'Imana mu buzima bwawe n'uburenganzira bwawe ufise nk'umwana w'Imana, uzokora ivy'ibigumbagumba bikanga abantu ngo umuntu w'imwemu, ariko mu buzima bwawe uri kurahusha intumbero. Ishitse imbere y'Imana ndayivuze ko amunsi dushitse imbere y'Imana bizoba vya bindi bitubi bicishwa mu muriro, bikaba ari ibintu bingana gutya. Sinzi ko urabona umuriro w'amakara n'umuriro w'impapuro n'ibishakashaka. Ndakunda ikirundi gutwikura bacavuga kandi ngo uzoba iki ntuzobe
uzobe ndakwifurije mu gikorwa cy'Imana ntukabe urubeya uzoba amakara ukora ibikorwa kuko ufise uburemere bw'ukuri bw'ijambo buri muri wewe kandi ibintu bidukanga umunsi bizoshika imbere y'umwami bigacishwa mu muriro bigahinduka nk'ibitigeze kubaho. Turangirize kuri Yohana 14 umurongo w'10. Yohana 12 umurongo w'10. 14 umurongo w'10 hute. Ntiwizeye ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe, amajambo mbabwira sayo nigeneye, ariko data aba muri jewe niwe akora ibikorwa vyiwe. Tukomere Imana amashyi bw'ijambo ryawe. Haleluya. Uyu mugoroba fise responsabilité yo kubwira iki. Ijoro rirakuze bugira buce, inzambi ishobora kuvuga, tuzorangika imbere y'umwami ngo maze hari ibitsibo bizotangwa, ngo muri ivyo bitsibo ni ivy'abantu bagiye bazanye abantu benshi kugororoka. Umwitware ko buzima bwacu utegerezwa kurondera kumenya ubugombe bw'Imana mu buzima bwacu. Igituma ibihugu byacu bikenye duca mu ngorane no mu bibazo bitandukanye, turi ibihumbi n'imiliyoni zirigwa kuja gusenga kwa Mungu n'ukubera iki? Gute dushobora kuba muri desordre? Nabavuga ngo ibibazo biri muri kino gihugu, ikibazo si cy'abarongoye igihugu, ikibazo ni cy'ishengero ritariko rakora icyo byahamagariye gukora. Nta mwanya dufise gusoma Matayo 25. Yesu arabwira ati mviriza ndafise ingene ndabatesta. Mwaka 2000 nariko ndavuga ubutumwa kuri Palais des Arts. Ngira abana mwibarabara. Ndiko nabigisha kuri Psalm 59 mvuga ingene uko kw'Imana kutabaye kugufi ngo nkonege gukiza. Mgize gutyo umuntu muri DHL araza anzanira envelope sinovuga histoire ingene yagenze, hanyuma asanga mu butumire bw'umuntu nanifuza ko umunsi umwe nzokumva ntumiye, umuntu witwa Billy Graham. Ingene vyagenze ngo ngende namagendera ibintu bidasanzwe, nubabwira nti ibi bintu sinamenye ingene nashitse Amsterdam. Bari bwa mbere fashe indege kuja i Burayi, nisanga Amsterdam, mvuye kuri Place de l'Indépendance na Palais des Arts muri ya salle twicara hasi. Shitsa ahantu abantu musoma mu bitabo baraho, ntibari bwapfe ba John Stott niho bari batanguje Camping Pulse ba Brie Bratz niho bari abakozi b'Imana, Franklin Brigham niho aradirija, abakozi b'Imana bafise amashengero akomeye ku isi uyu munsi twese tungana dutangare bari bahari, twari 11,000. Bwari bwa mbere shitsa ahantu igitangaza nkaho bavuga ubutumwa nezerewe. Amebone imusi wa kabiri nicaye muri sala numva umubabaro ranje muri je, numva umubabaro muri je, numva mengo sinzi ikintu nkumbuye. Serebwagire mariage sobango ni madame nayo mbe canka abana canka umuryango, no, ndumva ari ikintu nkumbuye biraba binini ku buryo mpaguruka muri sala ndagana muri toilette. Ndavuga sishobora kumva umunezero wanje ngene ushobora kudisparesa ahantu haryoshe nkaho. Fatumande muri douche muri toilette ndagenda Fatumande ndasenga mpemugera ndagusabye mpishurira habaye iki, ni inkuru mbi yabaye, ni ikintu cyabaye, ni iki? Mpemuyera arambwira mu buryo bworoheje, arambwira ati humura nta na kimwe cyabaye. Ukumbuye kuba hafi ya Yesu, uyu munsi uri kumwe n'abantu ba Yesu. Muri Palais des Arts hajya hasi muri bajyaho n'imwibarabara, Yesu ari proche yawe, kuko yarakubwiye ko azokwidegeza mu batagira icyo bambara, yarakubwiye ko azokwidegeza mu bashonje, yarakubwiye ko azokwidegeza mu bantu bari muri prison kugira ngo arabe yo kuri umukristo ugenda kubitwara kugenda kubaraba. Uyu mwanya naho abantu b'Imana bakoraniye, c'est pas nécessairement ko arinze kuza hafi ya, kuko nta namwe yakubwiye ngo azokwidegeza mu mukozi w'Imana rurangira. J'ai compris uyu munsi yuko igikorwa duhamagariye kuba ahantu turiko turarimba twese aha twaje. Ndakunda umukozi w'Imana mugenzi wanje wo muri Uganda, afite ishengero riko rirakora cyane ryitwa Harvest donc yitwa Mukisa. Yagize devise yanditse ku mupira bambara avuga ngo ishengero ritangura kuwa mbere kuwa Mungu n'umwanya wo kuja muri garage.
ishengero reba hariya ku kazi no ku ishure hariya niho bibera. Uyu mwanya twaje muri gressage na vidange, twaje kurondera amavuta no kurondera igitoro, mugabo ntibiza kudufasha aha. Biza kudufasha ku isoko mu Kamenge, biza kudufasha aho hanze muri quartier, biza kudufasha igihe cyose twegereye umuntu yopfa akaja ikuzimu tukavuga tuti mwami ndemeye gutanga ikiguzi kugira ngo uyu muntu amenye Kristo. Hajya niho uba wegereye Kristo gusumba kuri gravity ngaho. Rero iyo tugomba kumva ko turi abazi icyo twahamagariye, rero kurondera ahantu haryoshye abantu b'Imana, rero gerageza kugwanira kugororoka. Benda ndabwiza ukuri, hajya abantu bacafura bari kuri tere, bagiye kuri tere. Hari abantu ushobora kurabuka batunga intoke ngo bari mu ntege nke, mugabo baziguyemo bari ku kazi. Wowe gituma utaziguyemo nuko utigeze uva mu gitanda. Cyo gituma wirinda kuca imanza, niko Yesu yavuze imyaka myinshi. N'abantu bariko baraduga hari bariko barakora ibintu baza kubona impuzu yibaza kuza yanyagiwe, yaciye mu bibazo, yahuye n'ingorane, ariko yahuye n'ingorane kuko ari kuri tera. Ntukazora abakozi b'Imana ukabahagarara ukabahanga amaso ugatangura kuvuga amaje ngo yigombe bacira urumanza, ntuzaho baciye, we warihe? Mugabo haguruka mu gitondo uvuga uti mwami ni igiki wampaye gamwa, ja ku mavi mwijoro pana kubwira Imana ngo mpezagira. Imana beta yo guhezagira bimariki kubona ikintu kifuze. Wifuza umudugu ukozi, wifuza amafaranga uyakozi. Mugabo gihe cyose Imana izomenya ko icyo cyose gifatanye n'umutima wo kugira ngo abanyavyaha bakizwe, witwarike abariko baraca mu bihe bigoye by'ubuzima bwabo, tacu uzoyikenana n'umunsi n'umwe, tacu uzoyikenana n'umunsi n'umwe. Ndarangirije ngaho, tuzovugana mbega dukora iki none ahazokurikira. Nguyu mugoroba nangomba kubaza mbega uravye kuva le premier gushika le 31 wafashe ya tableau ibikorwa ukora nivyo wigeneye sange nivyo zikimana gutumye gukora. Ushaka kuba n'umupastor, ushaka kuba n'umugabo vy'Imana, ushaka kuba n'umuririmbyi, mbwa biraryoshye, urafite talent. Mbwa yikurandika tableau uvuga uti man ibi nagiyemo kajya kazi nkora bijya bintu byose niko najamo, ndabona fin de fin ingene bifite intumbero guhesha Imana icubahiro, ingene bishobora kuzana abantu kukwizera. Man ahantu wamaye kuja sinagiye guca amafaranga yo kubaho, ndazi ko ari we twaratse ubugingo bwanje, ariko ndi ngaho kugira ngo mbicete gisomeka gituma abantu bifuza Imana yanje, pana kubacira urubanza, mbwa kubakunda gusumba uko bokwibaza ko boshoboye gukunda. Nigeze kwibaza umunsi umwe ni ku mukozi w'Imana Pastor Kristo ya Kilome, habwani uyu muntu asenga amasengesho kwa matwe turasenga, avuga amajambo buhoro buhoro nta nduru atera nka jewe. Mugabo agiye gusengera abantu ibitangaza birakoreka. None Mana difference ni muhamagaro special, amavuta special, ikintu cyaje mu buryo buri très simple, ngo nurugezo go gukunda ababara ariko rurengeye gufiseyo. Nurugezo go kumva umuntu agwaye akumva ubabare bw'umungwara kuri we, kuri souffrance. Amwe taravuze ko ejo hari abantu vango ngo Yesu yavuze ngo nimwikorere umusaraba wanyu munkurikire, bacabwira ngo mwikorere umusaraba wanyu wo kwihana ibyaha. Ni byiza kwihana ibyaha, mugabo so umusaraba yavuze ati gira umwitwariko, gira urukundo rwatumye mva mu ijuru, nemera gutanga ubuzima bwanje ku bwanyu, namwemera kuja ku musaraba yampri a payer. Twirirwa turasoma ba Petero ngaha, Petero yapfuye gute? Harabaye urutonde rwiza wo kumutwara ngo bagiye kumuhamba, bageze kumwishyura avuga ati simereye nuko munampamba ku musaraba nkuko Yesu wamuhambye. Ncurika tacho ncera muri nosi, j'ai accompli la mission. Paulo avuga ngo narwanye intambara nziza yo kwizera, ndarangije igikorwa canje. Uyu munsi ko turafashwa n'intambara yagwanye. Uyu munsi kibazo ufise ni giki? Umwitware kufise w'igikorwa gituma ukora ibyo ukora nugutinya gupfa. Twaravuze ko kubaho ni Kristo, gupfa ni iki? Uzopfa. Ubyarutse uteba uzopfa. Hari umugabo yapfuye afise imyaka 900. Revera Bibiliya iravuga umuntu yapfuye afise imyaka 900 ngo yitwa Metusera. Bibiliya
umwaka yapfuye afite imyaka 900. Bibiliya yanditse gusa ko yapfuye afite iyo myaka, nta na kimwe bavuze kindi gikurikira. Ariko hari umugabo bavuze ngo yapfuye afite imyaka 33. Ngo n'uyu munsi ntibarashobora kwandika ibyo yakoze byose. Ikibazo si imyaka ubaho, ikibazo si imyaka umaze, wakoze iki? Wakoze iki? Wamariye iki si? Bene nta n'umwe Imana yaremye yasamaye. Urumva ngo byanciyemo ngo naremye ngo umukozi w'Imana Olivier ngo hamanaciye sanga naremye undi muntu umuganga zo munyeshengero gusa. Twese kujya twatundi ducapfe ngaha ku rutoke gurukumu tudasa n'utwundi. Niko Imana yagushishe mu iforoma yawe, irakwekipa ibisaba kugira ngo isi yose ironke umugisha ku bwawe. Mugabo witwaritse no kudapfa. Amen. Witware kuba wo kudapfa gusa. Ejo mu gitondo uvyutse. Benda nabwiza ukuntu murazi kimwe mu bintu birazi ishinga abantu mwisi no kuronka amafaranga, no kuronka ibintu bifatika. Narayarondeye ndayabura vema ndababara. Ndagogwa ndakena. Sanga byapfiriye mu masengesho. Mwibaze narasaba Imana amafaranga. Umuntu azi ubwenge nkasaba Imana amafaranga. Kapfukama nkasenga. Mwe mwira mu kunyishura mbwiye ngo Imana ntikora muri BRB no muri BCB. Ntabyo bumvise subiramo. Sikora. Uyisaba ibidatanga. Ntavyiguha ibyo. Naho byo kuza ko byitwa ngo bizokomako. Imisi yose ntaho ribanga. Mu gitondo mvyutse ndavuga nti Mwami ndagusavye ntangura ibintu bitatu. Ndagusavye ubwenge, ndagusavye guhishurirwa, ndagusavye kuguruka amaso y'imwemwe. Ngeze ku maso y'imwemwe ndagomba kumenya ibyo wateguye umunsi bijanye n'ico wandemeye kugira ngo simushe intumbero y'ico waremeye ubugingo bwanjye. Isengesho rikurikira ndagusavye unyereka abo nkorera uyu munsi, kandi ndagusaba impembo. Kuva umunsi nahagaritse gusamana amafaranga, kuva umunsi natangiye gusenga iryo sengesho, nukuri ntayo ndigera nkene. Kandi arinza gushika mu ntoke ntuyagira ikigwama. Niba ari kintu cyose Imana iguhaye umenye ko ari cyo gukorera abantu. Imana yagushitse imbere, Imana igushoboze gukorera abantu. Ngomba gusenga ndangiza. Ndagomba ngo isengesho ryawe kuri uyu mugoroba rivuga ati mpemu mfashe. Sanze 80% y'ibyanzinduye mu gitondo ko ari gukora ivyo ngomba. Ko ari gukora ibijanye n'ivyo nibaza ko ari byiza. Mugabo ntari siri kuri birimo. Kwa Mungu tuzovugana na mama astuce ingene tuzagutangura kumenya ubugombe bw'Imana, kumenya ibyo ukora. Mugabo kime gusa gisanzwe basi. Kime gisanzwe. Icambere ukankundira. Nturi oblige ukankundira. Icambere ubanze bihane gukorera amafaranga. Ubanze bihane gukorera amafaranga. Abigikoresha muga ntugere uyakorera. Icakabiri igihe cyose kurakora mu kibanza kanaka ubone Yesu mu buri kurakorera. Nimbura umwigisha, igisha ba Yesu bicaye muri zya ntebe. Igisha ba Yesu bari muri zya ntebe bari bo userva. Umwana ukwangera ubujuju bwe badafise ibwenge adafise mu ishure, mukorere nk'umukozi w'Imana yagiye guserva Yesu yimultiplie muri bajye banyeshuri bari imbere yawe. Kandi ntukorere amafaranga. Uzoraba ingene uzobura aho ushira amafaranga. Niba uvura tera urushinge Yesu. Benda ndabwiza ukuri. Nama mbona iyo ngiye kwa muganga nkahura n'abantu muri wazisi canke abantu banze. Ingene banyarutsa, ingene bakwakira, ingene bakubwira, ingene bakuzi, ingene bakwivugisha kugira bakwereke yuko bazi ibyo ukora, uzi ibi baguha icicaro ciza, kugira bagutera urushinge. Imisi yose mba nibaza nti mbega iyo abari Yesu yinjiye aha. Nagiye kuri pensereje, ngiye kuvyara umwana wa kabiri. Ndinjira na Mercedes na madame bacatwereka icumba, turinjira ngo ngo ni ngo na president yavyariye umwana.
baratwakira neza, turasasa tumera neza. Madame ari mu cumba twumva induru hanze, nsohoka arirukanka, ngiye kuraba nsanga abaganga ariko baraharira n'abantu bazanye umuntu muri taxi, bati induru ari nyinshi. Ndabaza umuganga habaye iki? Umuganga mbarira ngo uyu muntu bamuzanye ngo bashaka ngo kandi ngo asa n'uri kwaramererwa n'abagira vyare, ngo mugabo ngo nta kosiyo bafise. Nangahe? Ngo ni 100. 100 turi muje ko bamwinjiza, basi ndemeye kwatanga ni mu mwinjiza. Bagiye kuraba basanga yapfuye. Mubuga ikintu kimwe, je ninjiye nta wasavye ni 500. Ndi mu cumba, umuntu bamubonye kwasa n'ubwe najava ni yavuye, bamubwiye ngo ntiyinjira adatanze kosiyo. Je ninjiye atayo natanze. Kandi urashaka gusanga umuganga arakijijwe aramusintasenga. Hari umunsi uzoneka imbere y'umwami atubwira utumviriza ko bari kijya gihe wafata umukozi nabi kujya. Wari uzi ko yari jewe? Wari uzi ko yari jewe nkora hajya mu gikoni wanyu? Kutigeze unyifuriza ko nkizwa? Kwegeze kutagize umwanya kuja gusenga? Kukavuga ko ukunda jewe Yesu mu ishengero, mugabo umukozi utigere mubaza ko yagiye no gusenga, utigere musengera gwaye, utamushira n'umutima umutwe mu kazu kiwe k'inyuma. Tuve hasi se. Rakosheke taraho sanda yada oni yada. Turagusavye mwemu yero dushoboze gutahura ibikwiriye mu gihe tugezemo. Ijoro rirakuze bugira buce mwa. Ni vyiza ko tugira umwitware ko kwiyambura intege nke zose zitaguhesha icubahiro, ariyo kandi twiyambure n'ibikorwa by'imfa gusa. Iyo byose dukora twibaza ko ari byo ugomba, tutazi neza ko ari byo ugomba. Aho tuza dushajije imbere yawe kwa Mungu mu gikorane mu conference, ariko twasubira mu buzima bwacu busanzwe tukabaho gusumba uko abapagani babaye, abatakumenya batakwizera. Mwami ibyo twakoze byose bigahinduka ubusa kandi byasa no kumengo n'ibigororotse. Aho twirengagiza mwami babandi bakubiswe kandi baratubwiye ngo wagishisa agaciro abaye wa munyasamariya w'ikigongwe yasanze uwo bakubise ku nzira akamusogoza umuti akamutwara kwa muganga akamurihira. Mwami twebwe turarengana nk'ababandi bitwa bakozi baba barewe n'abandi barengana wakubiswe kandi baradusiguriye uzoha impera. Tubabarire mwami, dushoboze kumenya igikwiriye, twidogera ibyacu, turondera inyungu zacu, turondera ibitubeshaho kugira gusa ngo tubeho, ariko nta munsi ugira umwitwariko w'ubwami bwawe. Ubwami bwawe mwami, saya amazu twubaka, samasengero twubaka, samatara dushira mu ishengero, sivyo turirimba vyiza. Mwami ubwami bwawe nuko abanyabyaha bihana bakumenya bagahunga uburake bugiye kuza, bakaba abagororotsi bakizera izina ryawe. Tukemera gutanga ikiguzi, ko twemeye gutanga imibiri yacu nk'imazi bizima byera biguhimba. Atarogira gusa ngo twabagororotse imbere yawe gusa, ariko mwami ugira ngo tube mwama bemera gutanga sacrifice qu'il faut, kugira ngo babandi tuvukana imiryango yacu, abagenzi bacu bifuza Imana yacu kubanya urukundo rwawe. Turagushimiye ko atari urukundo rwacu dusaba, mwemu wawe yasutse urukundo hose mu mitima yacu. Abaroma 5:5, kugira ngo ntidukundishe urukundo rwacu ariko dukundishe urukundo rwawe, mwe rutatoranya ku butoni, mwe rutaraba abantu mwagira nkunzi, rwa rundi rukora ibyo ngibyo ubwenge bwacu bushobora kwiyumvira. Tubareho tutakwambitse uri kuragenda gusa mwe. Ntibagomba kuvuga yuko umuntu azoja mu ijuru kuko yakoze ibikorwa byiza, ariko bagomba kuvuga ngo kimwe mu bigaragaza ko umuntu yakijijwe nuko akora ibikorwa byiza, nuko yitwararitse abahona, nuko yagize umwitwariko wabo Satani ariko aragira nabi, ariko aracinyiza muri kino gihe. Turagusavye mpemu yero dushoboze gutahura, amaso y'imitima yacu yuguruke, ntidusubire guhusha, ntidusubire gutunga intoke, ntidusubire kwidoga, ariko mwami tugomba kumenya couloir yacu mwami, twiruke tudahusha, tutaje iburyo tutaje ibumoso, ariko mwami tubandanye, tuzorangize nka Paulo tuvuge ngo nahejeje intambara yanje neza, nayisoje neza, ko twazanye iminyago mu bwami bwawe, ko
tugiye kwambara igitsibo cy'abashikanye benshi ukugororoka. Tubabarire mwami, urakoze gutegura iyi konferansi twibutse ku buzima bwacu nimusubire ku bwo bwari busanzwe ejo na hirya y'ejo. Uburyo bwacu bwo kwiyumvira buhinduke, uburyo bwacu bwo kubaho buhinduke. Abatubona bifuza Imana yacu barondera aho dusengera kubw'urukundo batubonyemo, gusumba ko babona tubacira imanza ko ari abanyabyaha. Ko ntibigeze uducira urubanza mwami, wicaye aho batokwemera ko wicara, bakwise amazina gushika bakwita ngo urimo mwami muhemu mbi y'abadayimoni, juste kubera ko badashobora gutahura bari bandi abanyedini. Turinde ko abanyedini mwami, duhe kuzura urukundo rwawe. Urakoze kubwira ishengero, urakoze kubo bakozi bawe, urakoze muhemu yera kuri kuradutosora, kuri kuratwugurura amaso y'imwemu. Ikishimwe n'icubahiro, ubukuru n'inganje, ugupfukamirwa bananya kuba ibyawe ubu n'ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tuyakome cyane muzoba mukoze, tuyakomera Yesu n'umusavyi wayo yaturungikiye. Mwicare gatoya mu mpereza iminota 3 tubarekure mugende. Mu minota 3 gusa dushime, ariko dushime muri aya majambo. Naheruka mu gihugu kibanyi nari mfise igikorane, mbaza abakristo bari benshi baruta mwebwe muri ngaho, ko ndigisha amajambo nyene y'igikorwa Kristo yakoze nico natwe tukwiye gukora. Hama ndababaza abari ngaho ati ndasavye umuntu umwe ashobora kumbwira icyatumye Yesu adupfira. Haba gacerere n'abantu umuntu umwe gusa yosigura mu munota umwe atubwira icyatumye Yesu adupfira. Mu nyuma ndababwira nti ndababajije gutya mwiyumvira ko ari ibintu mfuye kuvuga. Ndababwira nti iki ni kibazo Yesu, ni kibazo tubazwa muri Bibiliya kiriyo. Bibiliya iratubwira icyatumye Yesu adupfira, biranditswemo, biri mu Bikorinto. Nta mukristo ngahanye mwese yotubwira icyatumye Yesu adupfira, harabura umuntu n'umwe, twese twari ducecetse. Ndabwira nti ahantu bigenda gupfira nuko kuntu tutashize umutima wo gushaka kumenya testama twasigiwe. Tubayeho ubuzima tutari dukwiye kubamwo kubera tutazi uburenganzira bwacu, kubera tutazi icyo twamurikiwe, icyo tujejwe. Mu Banyefesi igice cya mbere umurongo wa 15 Paulo aravuga ingene ashimira abakristo, ingene bakundana hagati yabo, bawuzuye ukwizera, ariko akamanuka babwira ati iyo mpamvu niyo intuma kubabona ukuntu mukundana hagati yanyu, nkabona ingene mwizera umwami Yesu, niko handitswe. Nico gituma mbahoza ku rurimi rwanje, mbasengera ku munsi ko nterano yakanwa nkabasengera. Nkigisoma aho hantu iyo passage naribajije ikibazo ingene abantu bashobora kuba bakundana hagati yabo bafise urukundo. Yesu yadusavye ati nimukundane, niho bazomenya ko murabigishwa banje. Bagashingirwa iyo ntayo yuko bakundana, bokongera kandi bagashingirwa intayo yuko bafise ukwizera. Hama nibaza igituma iryo sengesho rigiye gukurikira mu nyuma. Paulo ariko aravuga ati none abantu nk'abo bakwije izo condition, bakundana, ta shetani barimwo, bakaba bafise ukwizera, kumenga ivyo bintu birakwiye. Ariko aramanuka avuga aya majambo, nsanga yari karavuga urundi rwego, ku rundi rugezo twebwe tutaratahura. Yaramanutse ariko arababwira agira kuri 18 arababwira ngo ihwezesha amaso yanyu
amaso y'imitima yanyu yihweze kugira ngo mumenye ivyo mwizigizwa no guhamagara kwayo. Umuntu arashobora kuba akundana akagira ukwizera muri Kristo Yesu ariko atazi ivyo yizigizwa n'ihamagara ryayo. Paulo we ibintu uvuze ko numva ari binini, mfise urukundo rwa Kristo ariko ndi bebe, ndizera ko Yesu yapfuye akazuka ariko sinzi uburenganzira bwanjye, amaso yanje ntiyihweza, sinzi ivyo nizigizwa. Iki kibazo rero nabajije mu Rwanda, ndabizi ko ngaha ndakibajije, maybe hari uwocishura ariko benshi ngahanye vyo bananira, kuko mu Rwanda nababwiye nti ndatanga 30,000 vy'amanyarwanda ubitora, harabura numwe. Ayo n'amafaranga menshi cyane, yo cyane yatanze umurundi na urumva harabura numwe. Aha ndabizi benshi ngahamwe utsindwa, ariko Bibiliya bivuga neza, ndashaka kuvyumve kugira tuve muri aya magogwa turimo shengero, tuve muri aka kaga turimo. Ndiko ndaraba ibi bintu mwaje kutubwira, je sinzi bigiye gukurikira, sinukuri ndiko nk'umushumba ndiko ndiyumvira, none mana, none hagiye gukurikira iki bintu, kumenga urahejeje kuri twebwe, hagira hakurikira iki, kumenga vyogarukira ngaha hagasigara yuko uza kuduha amanota. Mugaye igitangaje nuko icyatumye adupfira, niko Bibiliya ivuga, icyatumye Kristo adupfira ngo kwari ukugira. Iyo bashize iri jambo ngo kwari ukugira, ni bimwe yari karatubwira umuvyeyi ejo. Ikibituma niki, igitumye mpfa mwemera ngakubitwa nkabambwa nkacumitwa nkashigwa mu isandugu, nta kindi cyatumye ndabapfira mwebwe, kwari ukugira ngo nimusubire kubaho mwinezereza. Niyo definition y'urupfu rwa Yesu. Ndazi ko ari umuntu avyumvise ubwa mbere, ariko biri muri Bibiliya. Erega ingorane ya mbere nuko udasoma. Erega ingwara ya mbere y'abera nuko bafise testama muga n'abamandia, bafise meni muga n'abasabirizi. Icyatumye Kristo adupfira kwari kugira ngo ntidusubire kandi kubaho tugira gute, twinezereza, ngo ariko tubeho tunezereza uwadupfiriye akatuzukira. Donc nitukira bacu ngo twigenge. Ivyo utarabimenya turi ndushi, umusavyi w'Imana ariko atakariza umwanya ubusa, umukozi w'Imana uretse ko twebwe tubizi neza ko ntabwo tuko turatakaza umwanya, kuko na twebwe tuzotanga raporo, twe turi ku kazi. Muga ndibaza ikibazo, abo turiko turafashanya akazi tuvyumva kumwe. Icyatumye Kristo agupfira kwari kugira ngo ntusubire kubaho winezereza. Ingorane rero y'ibi bintu byose ubona nga papa bimuri ko muratubwira, aha twese ndabavugiye nubwo ntari mu mitima yabo, bose ari inyuma ugakata hatavuyemo n'umwe. Aha gutya twese twatsinzwe nuko tutobivuga, twese turi ahantu two turavuga ngo mana ngo tubabarire. Mugabe izo mbabazi ni imbabazi zitagira impinduka, niyo ngorane y'abera. Aha bose bari kubumva ari ivyo n'ivyo, yo ariko ndi mu kaga. Shira mu ngiro rorera ko umuntu ashira mu ngiro zero, nanu tugwaye. Ndabeshe ntaco reka ikinyoma ndakivugireho gicane. Aha mwese mugabo uramaze kubona iyo turi ku mpanda, nama nayivuze ku mpanda, twese tuba dufise isura buruma, ubumenga twese turi mu muhabaro. Iyo duhejeje kumuhamba tuvuyeyo tuza turiko turavugana, tuba turi mu gacerere, tukija guhamba tuba turi mu gacerere. Duhejeje kumushira tutangura kuvugira hajya ku mpanda buke, ariko tukinjira mu miduga. Reka tugere ngaha kuri Crystal Palace, baheze ijambo ifanta tuyiheze, uzubona bari muri izi ngo hewe ngo none ngo nta ngo kandi mutama adukuye ahantu ho kugenda kwiga kumenya ngo mugenza uramushize ejo ni uzokurikira. Mugabo ntitwiga, duheza kumushirayo
twahejeje dukaravye ngaho tumukarabirako dutangura guterana ati mbe tunwera he ku mugoroba ngo turagenda kwa Gerard ngo byaheze. Aha ntubona ni mwasoka nga kuri portail fini. Ishengero rirago mumbabarire kubwira ijambo, ishengero turago. Urazi isengesho nanje ngira ndabatume kuko ibintu byose byo gusengera aha ndababwiye ngo dusenge mworira. Oh bana we bwira Imana ntigumi gushiramo gusugushaka, ishiremo no gukunda. Mwese murashaka ariko ntimukunda, kandi Imana nishira muri twebwe ugushaka no gukunda, ugushaka no gukora. Imana igushiremo no gukora. Ubu umuntu ukora ivy'iryo jambo mu abantu mukora raba ngo abagravity reka mbe nirekera abawazisi. Abagravity test ya mbere nukuntu mwe mu yera yanyoboye yuko muri iki gikorane tuzoja mwibarabara, kandi murabizi ko nagishizemo ku matariki ntavuze. Urazi ko dufise amatariki twategeza kugenderamo. Ehera aba test ya mbere nejo. Ejo tuzobura imidugi dutwara kwijabe, kandi ahiruzuya hari nk'imiliyaridi nka 3. Test ya mbere nejo aho bukera. Uraba Imana yatubwiye iduhaye n'akaryo yuko twoshira mu ngiri ciyeje kutubwira ikiri kiratubwira. Mugabe ejo dushobora kwisanga ngaha turi 6 kuva kuwa Mungu iri kiravuga mugende gutabara abandi, mugende kubwira abandi, mugende kugira ejo muzamufite ama excuse ngo urabona kuri biro, ngo urabona ngo iduka ryanje, ngo urabona kwikunda kuzuye mubera. Iduka hapa, iketaje uri kurubaka hapa, bitakunjwa kama karatasi, niko Bibiliya ivuga. Ivyo turiko turegeranya byose tubika bitakunjwa kama karatasi. Ndabasabye mugira ubuntu, amaso y'imitima yanyu yihweze, mumenye ivyo mwizigizwa no guhamagara kwayo. Sozere mbarekura babwira ikintu. Rimwe na rimwe twebwe abashumba twarabishe, kandi Imana itubabarire. Savye imbabazi mu izina ry'abashumba. Turatinya kubabwira ko umwe wese yemerewe kwishikirayo. Igihe cyose cyo tubabwiye ngo muhaguruke tubasengere, mwamwumva yuko ivyo duhejeje kuvuga bibateruye bikabashira hahandi. Abo ngaba barabimenyere. Narababwiye hari kera abantu nafatira 3 ngo tugenda 4, ahagenda kugatagura kuri ntunzenya ngaho muri Rukayoro, ariko arakubita hamburger jewe ndi ku musozi ngo shantare mana, ngo shantare niko ndahamagara wewe areka ararya hamburger. Haciye imyaka nk'8 narabihevye, kwari ukutamenya ivya mbere vya Kristo. Abantu nisonzeshe kubona Imana arandinze stoma. Gira mugenza we ubu tujanayo, kandi tujanyeyo, kandi tujanyeyo. Ni uvuga cyane ko ni ufise umutwaro. Mwikundira kwitwegera sha, ariko ndavuze tujanayo kubera ko gumukinzi gihuzu, kandi Yesu yaragikuye. Kubera iki mugwa mutubwira abaherezi yo mwisezerano rya kera ngo tubashikireyo tujaneyo. Bwira mugenza bati caha tujeyo twese. Ivyo bintu ivyo ngo pastor ngurabona ngo mfatira ngo iminsi 2 iyahehe ntibishoboka. Isengere gerayo. Imana ni yabizera, si yabashumba. Imana si y'abaprofeti, Imana si y'abahanuzi, Imana si y'ababishop. Ego ni Imana yacu natwebwe mugabo natwe turabizera, turi bene so. Icyatumye igihuzu cyari gikingiriye ahera kitabuka kwari kugira ngo ntiyasubire kugaragara umuherezi agutwarira ivyabo wishikireyo.
gira ubuzima rero ndabira mugenzi wawe mwijwi ry'urukundo mubwira ati zurishikirayo ibi bintu mugwa murorera ngo tubashire kubiganza ngo tubasengere ngo tugire ico dukoze ngo zungurusha umutwe ngo pastor ngo givuga vyinshi ngo uvuze bikeye ivyo bintu ndeke mpa mahoro nzokubwira ubutumwa hamuzurishikirayo muvuye nga genda mu boroge Apotre Kevera bitubwiye genda mu boroge amajuru mugire gute munezerwe sico Apotre atubwiye mwamajuru mubonye umunezero kubera satani agize gute akorowe isi n'ikiyaga bibonye iki uribebeza mu kibanza c'ibara uriko uraja kugwira amafyeri mu kibanza c'ibara ngo sava ngo mwibara isi yabonye ibara erega abantu bimvira ngo satani ngo yaguye mu kuzimu yakorokeye mu isi bwira mugenzi wawe ati shikire ijoro ryiza tuzosubira ku munsi we mwarahezagiwe cyane ejo ku mugoroba abo mu muryango nabo mu gatondo tuzaba turi ngaha duhagurukire